yimirije urukino rwa Sudan kubwira imyiteguro y'ifasha yego novuga ko imyiteguro ifashe neza ko twashitangura entraînement ku munsi wa mbere ndabona ko yuko preparation imeze neza naho abakinnyi hamwe bashobora kuba barusha kubera bakinnyi match ari accéléré muri igeze mugerageje mukaraba abakinnyi gushika ku mwanya munani bifashe gute yego novuga ko bifashe neza ko bose barakomeye namwe usigaza nakinyi mbega umugwi wa Sudani mugiye guhora ku munsi wa gatandatu muba muzi abantu bata ibintu byinshi nzi ku mugwi wa Sudani kuko cyane iyi migwi y'abakiri bato n'ushobora kuronka information menshi akwiye ku bakinnyi kuko ni imigwi igendera hindagura abakinnyi bivanye n'imyaka baba bafise. Inyuma yo gusezerera Ethiopia mu mwakoze imyimenyerezo ingana gute ubu hari impinduka mu bakinnyi 18 bafashije kurigera rero nuvuga yuko après match twakinye Ethiopia ego hari impinduka yabaye ku bakinnyi babiri hari umukinnyi Zenya Ladislas wa Messager Ngozi n'umukinnyi yitwa Saidi wa Musongati bavuyemo basubirirwa na Magloire na Ulimwengu Jules wa Lidiaritique na Magloire wa Star. Intambo ni mu maragize birenze kurani wari ko inama y'uvuga ko twaragize no ku mwanya wabaye muto kandi turabitahura kuko urabona ko championnat yari accéléré ukuntu bituma tujogo ku mwanya wabaye muto wa préparation ariko turabona ko tuzogereza kwiratara. Tushobora kumenya urutonde rw'abakinnyi Eko urutonde turabufise abakinnyi bashaka kuri 25 twatumye ko hariho Rukundo Onesime wa Messager Ngozi, hariho Kitenge Ali Tonto wa Kuja City, hariho Nduwimana Haile Shalom wa Ngozi City, hariho Selemani Mustafa wa Aigle Noir, hariho Muryango Musa wa Vitalo, Dorio Bija Eric wa Lidiaritique, Akizimana Eric wa Aigle Noir, Ndizeye Eric wa Musongati, Bigirimana Ramazani wa Aigle Noir, Kamal Ismail wa Aigle Noir, Ndayi Chancel wa Lidiaritique, Dukunda Parfait wa Musongati, Mbirizi Eric wa Kuja City, Muryango Mabano wa Aigle Noir, Eza Armel wa Ngozi City, Shimirimana Joseph wa Delta, Sengiyumva Rahim wa Messager Ngozi, Juma Mohamed wa Musongati, Kwizera Eric wa Ledier, Kanakimana Bienvenue wa Aigle Noir, Ramadan Pascal wa Olympic Star, Chaka Bienvenue wa Aigle Noir, Ulimwengu Jules wa Lidiaritique, Mavugo Cedric Titi wa Aigle Noir, Ndikumana Magloire wa Olympic Star. hari umukinnyi witwa Afizo wa Interstar benshi bazi gutuma mutuma ko mbega hari amakuru mwamufise ko cyane mwamufuse yego mbwinda muzi ariko ndavye niveau afise harabona ingena kina yego ntaragira urwego wabo yotuma ko umukuze rwego wa event ariko mu myaka iri imbere tubona ko umukinnyi afise kazoza ushobora kuza gutuma ko hanyuma ariko ubunyene kwera bivaye n'ingena kina nawe basangiye ama post nako yuko abo tuhamagaye basangiye post nawe bashobora kumusubira niveau gato na experience yuko bamaze kuna mu match ugiye mu ronka abakinnyi beza mu cicaro cya kabiri mu batuma yego naronse umwanya wo kubabona kuko urabona ko rufite ko tuba turi concentré muri championnat première division ko niyo tubona cyane nka match muri deuxième division baragoye kubona kugira umwanya umuntu ashobora kuronka guca kora match ya deuxième division na première division biragoye ako bifaje tuva nk'akarorero turonse umwanya ukwiye wa préparation d'équipe nationale event même muri troisième division twujayo ariko ibyo byose bisaba yuko tuba dufite umwanya ukwiye wa préparation nakaye kamutera abakozi b'umupira w'amaguru mu Burundi kuri urukino mu miriki yego no kuvuga yuko buza bagashikira gusa biragiye ubu bakaza ari benshi kandi bagashikira ku munota wa mbere ku munota wa nyuma